none jewe hanararongoye cyane naherekeje abandi kurongoka aya masaha umugabo atarashika kweri izi saha oya ibintu ntibibaho ntibishoboka nanje ndakwiye kugira icyo mpinduye nk'umugore mu rugo yaruraganyemo oya ntibikunda mukabari nyene vyakweri ego sharuhiye mwino nzu nahindutse n'umuzamu wo kurara n'icenda murariri nanje uyu munsi agataha narindire ndamurindire umunsi ntituryama reka ndamurindire reka njyama aratsinda arazashikira umunsi turara twicaye urataka uregujurutwa izi saha unari sangapi izi saha kwero utaratabura umuntu w'umugabo nta n'isoni ubona ari sangapi vy'ukuri abagabo barabakera none nk'izi saha wari mu biki vy'ukuri wari ukiri mu kabare kweri ico nkwiyanije coco umunsi ntiwibuke ko ndi n'umugore wawe ico coco ukimenye mbaye ndakwihanije reka njyame ikirenze ivyo nakwihanije n'ubu ndasubiriye ndakwihanije utankomakoma jewe n'ubu ndabisubiyemwo ndakwihanije ndakwiyane atari kwafura nima Mboreke. Sasa ni wahinduka. Sasa dosha. Agasege. Hagiye gwagwa zabende n'ivyaha. Gaswiki. Ibintu nzoheza ryari n'ukuri muruhangazi ashitse ngo aravuze yakayeze nzoga ibyo musere 10 Madame Zamazi numva ko ibyo kumereka umutwe byohera kaye Musima yandume Mvuma nabaza n'ikino kimashini Mama Grace Sabwe Zanira amazi Ndakuzanira amazi Ntakuntu wahaguruka ngo uje kuyiha kandi ubona kubujije ibyo umubano wawe wandambiye chance narusha Ishara ubu rero wipfuza ko umugabo wawe apfa kandi we barambwiye kundoga we barambwiye kundoga nta bindi navyo bakubwiye
ubu ndagutuma amazi ndiko nkora akazi k'abandi akazi ko gatuma usakira wewe siko kakugaburira nta bindi navyo mugabo ubu ndiko ndakubwira unzanire amazi numva menetse umutwe ukashaka kuyaza ubu sigaye utaha akabarego kageze mu mutwe inzoga gusa arizo zinuka hamaze kuzana amazi nta bindi vyo mbe hata naherutse kuza kundondera urya bazogenda kwisha hemera inzira tenyenya kabisa gendo banzanira amazi bimwe gendo yitsane cyumara ungeze aha narambiwe icyo mva kurambirwa je narambiwe madame nta vya madamu jengezwe ahantu atiko nopfuma ndakwirukana ukamba hejuru kora ivyo ushaka mugaje narambiwe vyumve ko narambiwe ivyo birimo nuko rimwe gusa cyane usanga nasi magisi tena numva mbabara kurutu zimuzo bimunche basi woreka kunanirwa kubitugu gute inzoga arizo zikuremereye none waje konuka va waje konuka genda kubise ubundi we ntagusigaza hela none akasanzire nikwegeye ngo n'abagore natanye jeyo umuntu utosaba n'amazi ngo aguhereze ibi nibihe aho kwa kazi tekanye karibu arahari ubone musaba kumpeza naperereje amakuru yose ndayafise ari ngaha ndabamenyereye mubesha twahora tumukunyegeza karibu nukuri nubari ngaha ni hali aha karibu cyane ni hali magarire Papagrase sohoka yohani yasekura uwose inzuzi musikura mbona yaje ndagura ronga ivy'umuhendo no munsi asha mbona yaje sinibaza kuronga ivy'umubwira kwese utasohoka ingo yaje yohani ndabi ivy'umubwira amahoro y'iki wowe kingeza ntacuzi nubona ko mejeje kumira imiti umira imiti none ivyo je ntabwo twavuganye jewe ivyo twavuganye jewe bukebuke iki ari amahera naguhaye bukebuke zenda baye mejeje kumira imiti bamubwiye ko ngwaye rero imipango mwakinye wagwara wareka amahera cyo naraguhaye ndaguharurira neza ibihumbi amajana ngaha urayibukaho 3 ifoto z'urubanza ntarimwe wampaye ubonye amezi 2 ntaheze wowe cyo kumfotora ivyuma cyangwa nizo mbikira je nta bindi nkeneye ifoto zanje ngaha muze sinokubesha ndagwaye n'umwana wanje w'umukobwa garasi basi ndakwinginze nyongera indu simaramare mu babanyi ndagusabye ninabirengako je nzokugereka n'umwana wanje w'umukobwa ndagwaye mama garasi sare mbabaze kugereka none urazi ko ngwaye shahu iryo mashini nisumira umuryango sinoreka kuyikoresha ndakongera indwi yiye ugire ko amahera ngacagira ko ndakugereka n'imisi n'ubu ntege gace nje nagutegeka umviriza by'amahera naguhaye je twaravanyeko ndaguhaye imisi itarenga iki 1 2 3 amavideo yagira amafoto nabibonye ivyo navyo kumwe ngongereka garasi ngo nyimuri papa garasi je mfise umugore nano ubunye nabikubwiye nazibonye ifoto n'amavideo muhiri wanje ivyo bishatse nzomwesha igicupa cupa ndagiye nakurahiye mwishwanje ndarirenze imana izonca umutwe aho ndakuze
Papa Grace, ntubona ko ivyo bintu bihagariye? Ntubona ko izi nzoga zigukoresha amakosa? Ivyo bintu ukabiheba? Papa Grace, ntubona ko bikugeza kurekana kubuza akazi? Niwohindukaga Papa Grace? Ubu baguhaye iminsi 3, iyindi barayirenganye, ubundi wa gatatu uzowurengana. Ubu ntibazogusiga. Warunhanze ngo banyange ngo nararongoye. Sinakubwiye bakora umurozi wewe. Sinakubwiye yuko wabona bakangije. Yataka gakombe. Nuko nzi gukina udusyeri. None ko warunhanze wewe. Uno musore arakinya arashobotse ariko mu minsi 3 ntuzakina ngo ashobotse. Utiki. Mama Grace. Ariko abantu warimira. Iko ndonde ntorimira jewe. Eko. Ariko manu nyarushenyaku ariko gamana Papa Grace herangene no kurusiga yusa dara no kurusiga utameze nk'abandi bagabo ariko Papa Grace niki aruzohinduka Papa Grace mana genda usa ego genda haruhiye kwere Papa Grace niki aruzoba umugabo nk'abandi bagabo Mama Grace. Ugende. Ugomba ukananjye n'imvire kubaka. Akabazo kose nagahebye amakosa yose naciye mu karaga kuvuga abagenzi. Ibyo byose namaze kubona ntabwo yoshikana n'umuryango. Byaramwombeje. Mama Grace amadeni yambanye menshi Mama Grace. Raba ibintu byarabimbaye ko Mama Grace nazo ndicuza Mama Grace. Ufukamiye please. Niba ukari Mama Grace. I love you. Ndagukunda. Tubona kunyamahera naho mye ku rubanza rwa Yohana. Hari bwakore. Akanta kunshengeza imbere y'abashinga nawe. Bijya sinifuza kubisubiramo Mama Grace. Please nyemerera twubake. Papa Grace Grace